muri iri joro, ivuka ry'umwana, ivuka ridasanzwe, ivuka isi yose ihimbaza nk'uko natanguye ndabivuga. ngo ndabazaniye inkuru nziza idasanzwe, une grande joie itera kanyamuneza isi yose. uyu munsi urahambaye mu kwemera ku ekleziya, ku buryo mu masabamana ya ekleziya katolika hategekanijwe imisa zine. imisa zine atari ukugira ngo tugume tuzisubiramwo kujya nyene, imisa zine imwe imwe yose ifise ikintu iza kudushikiriza cyerekeye Noel. imisa zine aho abasaserdoti barekuriwe gusoma imisa zitatu. mu by'ukuri nuko mutabimenya, burya abasaserdoti basoma imisa imwe ku munsi, basoma imisa imwe. iyo vyagoranye bararekuriwe gusoma zibiri. mugabo atari uko nyene abasaserdoti bakenye, turafise umupatiri hajya yize amategeko, yama twibutsa yuko usomye zitatu barenza amategeko. usomye zitatu ziba zabaye nyinshi. mugabo kuri uyu munsi mukuru wa Noel, umupatiri wese ararekuriwe gushikana zitatu. kandi si umupatiri gusa, ni ukuvuga yuko n'abakristu bararekuriwe kuza muri izo misa, kuko imwe yose izifise ikizanye. imisa ya mbere duhimbaza niyo ku mugoroba urongora umunsi mukuru wa Noel. iyo nkuka y'imisa dusoma inkuru nziza ya Matayo, dusoma ivyerekeye amamuko ya Yezu Kristo, kugira ngo twiyibutse, batubwire, tuzirikane yuko uwo mwana yatuvukiye amamuko yiwe ubwa mbere ari uwaje ava mu ijuru. yavukiye mu muryango w'abantu, bakatwereka uwo muryango yavukiyemwo uwo ari wo, kuva kuri Ibrahimu, ahandi imbere bakatubwira kuva kuri Adamu, bati nakavyara 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 nakunda vyara naka. ariko bashitse kuri Yozefu, umwanditsi agaca hagarara, ntabandanirize kuri Yozefu, ahubwo agaca avuga ivyerekeye mutima mweranda, ingene ari we yaje kuri Bikira Mariya kugira ngo ashobore kwibungenga uwo mwana adasanzwe. amamuko yiwe rero ni mwijuru, nuwaje ava mwijuru, nuwasamwe ku bubasha bwa mutima mweranda, si uwavyawe n'abana b'abantu nk'uko abantu basanzwe bavyara. ariko yavukiye mu muryango w'abantu, yavukiye mu muryango uzwi, kugira ngo aze no gutagatifuza umuryango. kandi uwo muryango yavukiyemo nk'uko tubibona, si ukuvuga yuko bose uko bakabaye bari beranda. aha nshatse kuvuga duhereye kuri ba sokuruza biwe, wari umuryango w'abantu wagiye uragira ibihe vyiza, wagiye uragira n'ingorane. tuzirikana ayo mamuko, uwuje kutuvukira uwo ari we. hagaca haba inkuka y'imisa yo mu gicugu, ariyo nkuka y'imisa mu vy'ukuri turiko turahimbaza. ibisomwa dusomye nibitegekanijwe mu misa y'ijoro rya Noel. muri iyo nkuka y'imisa abantu mbere baterama, baba bateramiye barindiriye ivuka rya Yezu. ni nkuka y'imisa hatangazwa iyo nkuru nziza isumba izindi, isumba ayandi makuru twumva ku maradiyo, ivuka ry'umukama, ivuka ry'umukiza, ivuka rya wa wundi twumva batubwira umwami w'agatangaza. iyo nkuka y'imisa muravyumva, abakristu benshi ku isi barayizamwo, baraza guterama, baraza gusenga kugira ngo bayakire. hagaca haba inkuka y'imisa ngo y'agatondo, yo mu gatondo. muri iyo nkuka y'imisa
tuzirikana cyane cyane abungere ingene bamaze kumva iyo nkuru nziza baciye banyaruka bagenda kuraba ivyo bahejeje kubyigwa, kandi ngo basanga bimeze uko babibwiwe n'umumarayika. Iyo nkuka y'imisa baranayitazira ko ari misa y'abungere, kuko nibo bavugwa, nibo bashigwa imbere, ingene ari bo ba mbere baje gutangarira uyu mwana, ngo bagaca basubira inyuma baninahaza umukama kuvyo bari babonye n'ivyo bari bumvise vyose. Ivyo abazoza mu misa ya gatondo imwe ya 6h mu gitondo niyo nkuru nziza bazosomerwa. Hagaca haba inkuka y'imisa igira 4, ni ukuvuga imisa y'umutaga. Iyo nkuka y'imisa niho duca tuzirikana rero cya kinyegezwa cy'agatangaza cyo kwigira umuntu ku mwana w'Imana, le mystère de l'incarnation. Yohani mweranda ati jambo yariho, jambo yari Imana, jambo yarigize umuntu abana natwe. Izo nkuka z'imisa muravyumva zose zivuga Noel, mugabo imwe imwe umuntu agenda arazirikana igice gikuru kugira ngo dutebe turonye byose hamwe ivyabaye mu vy'ukuri ivyo ari byo, turonka akanya ko kubizirikana. Nico gituma mwebwe mwaje mu misi uyu munsi, bamwe muri mwebwe bazozinduka nejo mu gitondo kugira ngo bifatanye n'abungere, abandi nabo bazoza mu misa yo kumusase kugira ngo bumvirize ico kinyegezwa c'agatangaza cyo kwigira umuntu ku mwana w'Imana. Nukuvuga naho turi ngaha, naho tutabwirizwa kuja muri izo zine, nababwiye ko basasedoti bo baca basoma n'imiburiburi barekuriwe 3, naho batozishikana ntacu, ariko nukugira ngo twumve uburemere bw'uyu munsi mukuru, nukugira ngo twumve iyi nkuru nziza turiko turavuga ingene ihambaye, ingene ihabwa agaciro. None rero ngaruke kuri uyu munsi iyi turiko turahimbaza, dukunda kuvuga ko ari igiteramo ca Noel, igiteramo ceranda, veille de Noel. Harajamwo iryo jambo igiteramo. Igiteramo kitwereka yuko iyi minsi twari tumaze y'ubushukiro tutadebukirwa, tubandanya twiteze. Mbere kuri uyu munsi hoho no gusinzira ntidusinzira. Iyo umuntu bavuze bati yagiye kugira igiteramo, ashatse kwerekana yuko ico kintu arindiriye, ico agiye guhimbaza kirahambaye ku buryo ntashobora no gutwagwa n'agatiro. Arateramiye ijambo riza gushikirizwa, arateramiye ikigira kiranguke, kirahambaye, ntagifata minenegwe. Nico gituma yemera no kuza guterama mwijoro kugira ngo ntibimucike, kugira ngo ntibimujane. Aha mukuza ngaha twagaragaje uko kwemera, twagaragaje uko kwemera kudasanzwe. Turiko tugaragaza yuko twari dushashaye kwakira umukiza, turiko tugaragaza yuko twari tumunyotewe, yuko tumushaka. Turiko tugaragaza yuko tutosinzira ngo dusange nimba ari train yatujanye yarenganye, ngo dusigare turamaramara bakubwira bati erega yagiye, yagusize, erega indege yagusize, wari hehe, wari kukora iki, wari kufufura ibiki. Murazi ko abantu bateregwa indege ikabasiga, kandi musize murabizi ko bica bigorana kugira caronka iyindi. Erega uwari kuza kugutwara yagiye, nturi bumuhamvye. Mukuza guterama turiko turagaragaza uko kwemera, turiko turerekana yuko ivuka rya Yezu kuri twebwe ari rikuru cyane, turashobora kuriteramira kugira ngo turivyinire, kugira ngo iyo nkuru nziza niyavuga natwe twifatanye na baba marayika dusangira ku kanyamuneza ntikaducike. Nico gitumira ijoro mu masabamana ya ekleziya
havuye rya joro rya pasika, ari iryo joro risumba yandi majoro yose. Iri joro niryo rica riza rikurikira. Ikinyegezwa duhimbaza nico kiza gikurikira. Ntigikurikira ngo nuguhiganwa, gikurikira kuko iki kinyegezwa c'ivuka ry'umwana w'Imana kiratumenyesha ijya pasika nyene y'umukama, kuko kitubwira kiti erega uyigize umuntu akiha umubiri mu nda ya Bikira Mariya, nuko yari yashatse kudukiza mu kwihereza nk'inkuka ku musaraba, agatanga umubiri wiwe, agasesa amaraso yiwe kugira ngo dushobore gutyorogwa ibicumuro vyacu dukire. Iyo atiha umubiri nta nkuka ku musaraba yari gushoboka. Nico gituma duhimbaza Noeli, nico gituma duhimbaza irivuka, tuba turiko duhimbaza amabanga y'urukiza rwacu. Nico gituma ari umunsi mukuru uhambaye. Ngarutse rero kuri irivuka twumvise, umuhanuzi Izaya, aha turi muri iki kigabane c'icenda mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, yatubwiye ngo igihugu cagendera un peuple qui marche, cagendera mu mwijima. Igihugu kigendagenda, igihugu bega muribaza, igihugu cose kigendera mu mwijima, nukuvuga abantu isinzi. Igihugu kigendera kiriko kiragenda, nticicaye ntikiryamye, kiriko kiragenda. Mugabe ingorane ihari nuko kigendera mu mwijima. Kugenda kiragenda, mugabo kigendera mu mwijima. Muri ico gihugu umenga ntibuca. Igihugu cagendera mu mwijima. Ahashatse kuvuga, murumva ivyo bintu ingene bibabaje. Igihugu kigendera mu mwijima, nukuvuga isinzi ry'abantu, abantu bagendera mu mwijima, baratambuka, none bariko bajahe. Abantu bagendera mu mwijima wobabaza ati mbemwe muriko mujahe, boca bishura ngo iki? Iyo abantu bagendera mu mwijima batabona iyo baja, batabona imbere, ubajije usanga bariko bakubwira ngo wapi, ngo simbona vreme iyo turiko turaja, simbona iyo turiko turaja, none uri kujahe kutambuka? Ndiko ndakurikira. Iyo abantu ari benshi burya muze murabe barapfa gukurikira, barakurikira iyo ibirenge vy'abandi biriko biraja. Hagize ubwo mu kinogo, abambere b'imbere bo baba bagowe, barakigwamwo canke amaboko abahanda, abandi bakavuga bati aho umenga hari kinogo. Kugira bamenye ko hari kinogo, hagira ubanza kukigwamwo, kuko ntibabona. Uyu mwijima umuhanuzi ariko aravuga ngo igihugu carimwo ni umwijima utegwa n'igicumuro. Umuhanuzi Izaya yariko aradoma ku rutoke. Musomye igitabo c'umuhanuzi Izaya muzobona yuko mu bigabane vya mbere atangura kwerekana ibigize uwo mwijima. Abantu bikuye ku Mana kuva ku bavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bagararije ivyababaye ko mwese murabizi, bagasanga bari gusa. Ariko igicumuro kidushira mu mwijima, na Yezu wenyene arabivuga. Nimwaba mushaka kunyica, niko yababwira, namwebwe nimwaba muriko mugira ibi, uruhumyi muri kumwe, uruhumyi namwe muri kumwe. Abantu bikuye ku Mana, abantu bagararije Imana, abantu bagendera mu caha, batagitinya icaha, batagitinya gukora inabi, baracika igihugu kigendera mu mwijima. Erega igihugu kuva igicumuro cinjiye ku isi, abantu barinjiye mu mwijima, umwijima wo kutabona Imana,
umwijima wo kutamenya aho baronderera Imana. Baratambuka barondera ariko ntibari buyitore, n'ubwenge bwabo bwaramaze kuzimagirika. Ariho bamwe batangura gusenga ibigereranyo, ariho bamwe batangura gusenga amabuye, ariho bamwe batangura gusenga ivyo abantu bonyene bikoreye, canke abantu bagasenga abandi. Uyu mwijima kandi twavyumvise n'amagorwa igihugu carimwo mu gihe c'umuhanuzi Izaya, aho hari mu kinjana c'8 imbere yuko Yezu Kristo aza kw'isi. Aya magorwa twayumvise, umuhanuzi yavuze mbere n'ibintu bikaze bimwe bimwe, ngo ubuhiri, nukuvuga ko bakubitwa n'ubuhiri. Mwese mwumvise ijambo ngo ubuhiri. Ico gihe abami bari bahari, bamwe ba Akazi batwaza ubuhiri, nibwo umuhanuzi yavuze bwari bubageramiye. Umutwaro wari ku gikanu cabo, umuzigo wari ku gikanu cabo, n'ibindi imvugo ngereranyo bagera koresha vyerekana ingene abantu bari baruhijwe. Ico gihe mu Banyisirayeli hari akarenganyo gateye ubwoba. Ushaka kubisoma neza Izaya yarabivuga, mwagenda mu gitabo c'umuhanuzi Amosi, kuko babayeho mu gihe kimwe, agaca bivuga ku buryo wewe butomoye. Ivyo nivyo umuhanuzi yaje avuga, yerekana umwijima ico gihugu kirimwo. Cyaragendagenda muga kiri mu mwijima, kuko ico gihe abantu baravanga. Uwo munsi bagasenga Imana, bukeye bakaja gufukamira ibigereranyo. Uyu munsi bakaja gushikanira Imana, hanyuma ku mugoroba bakagenda gushikanira ibigirwamana. Ivyo vyose nivyo byabashira muri uwo mwijima wo kutamenya Imana, wo kutagendera mu muco w'ijambo ry'Imana, wo kutagendera mu isezerano, bagaca bakora ibintu biremera. Abaremererwa gusumba abandi ni babandi bato bato. Uyu munsi twumvise inkuru nziza ibwiwe abungere. Abungere nabo bari muri babandi bakumiriwe, babandi bavuze iwabo utoja atari hoja kubariza Imana, babandi batubahuka kuza aho abantu bakoraniye, babandi umenga bahariwe ivomo. Niho umuhanuzi rero aja abwira abo bantu, aja babwira umuco w'agatangaza, umuco waje kurasira mu mwijima. Mu nyuma mwavyumvise uwo muco nta handi uzanana. Amaze kuvuga ivyo vyose, aca yinamura akiruhutsa ngo umwana yatuvukiye, twagabiwe umwana w'umuhungu. Wa muco rero uje kuboneshereza igihugu kiri mu mwijima, wa wundi aje gusubiza ibintu mu buryo, wa wundi ngo aje yikwije ubukuru, aje yakwije ubukuru, azokwitwa umwami w'amahoro, umwami w'agatangaza. Ntazoza ameze nka babami batwaza ubuhiri. Ivuka ryiwe rije ari inkuru nziza, kuko ntiyavutse kugira avuke gusa, bavuze ngo umwana yatuvukiye. Ntiyivukiye we, ntiyavukiye Bikira Mariya na Yozefu gusa, ntiyavukiye abantu bo mu karyango kiwe gusa, yatuvukiye. Yavukiye n'abungere, babandi bambaye nabi, babandi bakumiriwe, babandi bitwa abacumuzi. Yabavukiye, ntiyivukiye. Ntiyaje ku isi kugira ngo gusa bariberaho, ntiyaje kunezereza abavyeyi gusa. Umwana yatuvukiye twebwe, umwana yavukiye bose. Nico gitumiye inkuru nziza iyo ari ya bose, tutavuga ngo umwana yaravutse hariya muri Isirayeli, tuvuga ko umwana yatuvukiye. N'umumarayika nivyo yaje avuga, umwana yabavukiye, yavukiye mwebwe, yavukiye jewe.
ntiyaje gukira avuke gusa. Mu kuvuka rero hari ikimuzanye, azanye umuco, aje kutumurikira, aje kutumenyesha data, aje kutumenyesha urukundo rw'Imana. Twavyumvise mu mpera y'igisomwa. Aje kutuzanira cya kindi kizodutuma tudasubira kuvuga ngo ntituzi iyo tuva ntituzi iyo tuja, ngo ntituze ingene hameze. Turazi icyo twaremewe muri Yezu Kristo kubera iryo vuka rya Yezu, kubera igikorwa yaranguye ku musaraba. Turazi iyo tuja, turazi icyo twagenewe, kuko kubw'ivuka ryiwe turazi ko twagenewe kuba abana b'Imana. Muri Yezu Kristo yatuvukiye batubwiye bati n'umukiza. Ntiyaje gukiza indwara, ntiyaje gukira twa malariya, ntiyaje gukiza numbazi wavunitse gusa. Urukiza batubwira rurarengeye na kure ugukira malariya cyangwa gukira istoma cyangwa gukira indwara zose zitandukanye cyangwa ubumuga butandukanye. Nurukiza rubohora, nurubukiza rubohora ababoshwe mu mpande nyinshi, baboshwe ku mutima. Nurukiza ruza kubakiza rwaruhumyi, maze muri Yezu Kristo abungere wamenga bacira urubanza nibo babaye abambere mu kuza kwihweza Imana yigize umuntu. Nibo babaye abambere mu kuza gufukama bakamusenga, kuko ntiyavukiye aberanda, yavukiye abacumuzi. Kuko twese nkuko Paulo Mweranda bivuga turabacumuzi, twese twaracumuye, nta numwe yovuga ngo ntiyacumuye. Kristo yavutse yatuvukiye kugira ngo dukire igicumuro. Ni bimwe navuga nti mu kwigira umuntu kwiwe nukugira ngo adukize biciye mu guhereza inkuka ku musaraba. Ubu twarabibonye nivyo yaranguye. Uyu yatuvukiye ni waza kudusubiza iteka ry'abantu byo kwitwa abana b'Imana, ni waza kuduha amahoro y'umutima, ni waza kuduha amahoro y'umutima, ni waza kwigisha ubutungane bw'ukuri kuri abo bose bamwemeye, kuri abo bose bamwakiriye. Igisoma cya kabiri twumvise inema, la grâce de notre Seigneur. Inema ni gihe cy'inema y'Imana, ni gihe cy'inema y'Imana. Icyo duhamagarirwa kuri uyu munsi, kuko hari byinshi rwose nababwiye ko ari inkuka z'imisa zine, ntawe bivuga ngo abimare. Mugabo nuko umumarayika babwira aho bazomusanga, ahajyamye mu isenga hasanzwe rwose. Bisigura yuko ataza kwinenaguza, nuko umwe wese amwakira. Twe twaje mu giteramo ceranda, nuko umwe wese atwakira umutima wiwe akawuhindura, akawugira ijya kreshe mubona, akawugira hakana Yezu kavukira kajyamye. Kandi ntabanza kuvuga ngo mwabungere banza mugende mwambare neza cyane mubanze, oya, yabavukiye. Nimwamubona muzoca mukira, nimwamubona muzoca mwambara impuzu nzima, muzoca mureka kwambara ubusa. Nimwamubona muzoca muva muri ibi, muzoca muva mu mwijima. Baca bagenda baninahaza Imana kuko bari biboneye. Natwe tuze twirabire n'aya maso y'umutima uwo mwana yatuvukiye, asanzwe rwose ku bw'amaso y'abantu, ataco mutandukanya n'abandi, kiretse ko yavukiye mu bukene. Ariko ivyo navyo birafite icyo bivuga. Afise amatwi abiri, amaso abiri, amaguru abiri, amaboko abiri, intoke zitanu. Ivyo byose turabizi. Ariko uyo mwana nkuko natanguye ndabivuga, nuwaje ava mu ijuru, n'umukiza w'isi. None rero tumutangarire, tumusenge, tuninahaze umukama, duhimbagwe, kuko uyu munsi utubwira ubukiriro bwacu. Ni umunsi w'ubukiriro, niko Isaya abivuga. Kandi n'uyu mumarayika
twoshobora kuvuga ko yoba ari gaburiyeli kuko ari watuma kuja kumenyesha inkuru nziza ihambaye. Nta kindi atubwira, duhimbagwe, umwana yatuvukiye, twagabiwe umwana w'umuhungu, data aturungikiye, umuvyeyi Bikira Mariya yatuvyariye niwo muco. Yohana arabitubwira, niwe yari umuco. Yohana siwe muco, oya, jambo w'Imana niwe muco, niwe umurikira amakungu. Dusabe uwo muco ushwara imitima yacu. Dusabe uyo mwana yatuvukiye, umwe wese akamusanga mu vyo arimwo, mu vyo abayemwo, ahari, muri ya myidogo, muri vya bibazo, muri kwa kuvunagurwa na vya bindi twumva vyari mu gihe c'Abanyisirayeli ca Isaya, mu vyo turimwo. Iryo vuka dusenge dusaba rimurikire n'iki gihugu turimwo. Sinzi ko kiri mu mwijima canke kitari mu mwijima, mugabo tugisabire kugira ngo iri vuka riboneshereza isi yose, rikiboneshereze, rituboneshereze. Ivuka ryahinduye rikuru de l'histoire, natwe riduhindurire rikuru de l'histoire y'iki gihugu turimwo, mu babanyi, mu miryango, mu muryango iwawe, kuko n'umuryango wawe urafise histoire, nawe wenyene urafise histoire, mugabo twese hamwe nk'igihugu cyose. Je disais que la fête de Noël est une grande solennité. Après Pâques, après la nuit pascale, eh bien, c'est cette nuit sainte que nous sommes en train de célébrer. La fête la plus importante. La plus importante que l'Église a prévu 4 messes. La messe de la veille, célébrée le 24 au soir, où nous méditons l'origine de Jésus-Christ, qui vient du ciel, qui est le Fils du Père, mais qui est né aussi dans la famille humaine. Nous le voyons à travers la généalogie de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu et parfois aussi de Saint Luc. Une deuxième messe, la messe de minuit, qu'on appelle la messe de minuit, ou la veillée de prière. Cette messe que nous sommes en train de célébrer, nous sommes venus pour veiller. Veiller. Et le fait de veiller est un signe que nous sommes attentifs à ce qui a été annoncé. Nous venons de passer 3 semaines dans le temps de l'Avent et nous sommes dans la 4e semaine du temps de l'Avent. Eh bien, le fait de veiller signifie qu'on ne se décourage pas. On reste éveillé, attentif à la venue de celui qui viendra pour sauver l'humanité. Et nous sommes venus pour attendre. Nous sommes venus pour célébrer sa naissance. Cette messe de la nuit, c'est une messe où nous sommes là pour entendre l'ange proclamer cette bonne nouvelle, la plus grande, la grande joie pour toute l'humanité, à savoir qu'un enfant nous a été donné. Un fils, un enfant nous est né. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Et c'est la bonne nouvelle de Noël. Mais cet enfant n'est pas n'importe lequel. Il est celui qui vient sauver l'humanité. Il est celui qui descend du ciel. Il est le Fils du Père. Et celui qui est venu pour faire de nous des fils de Dieu. Nous célébrons cette nuit sainte. Une nuit de joie où le monde, ce monde terrestre, va s'unir au monde céleste pour chanter les louanges de Dieu, chanter la paix sur la terre, la paix aux hommes qui ont la bonne volonté, aux hommes qui attendent le salut de Dieu. Mais le salut que Dieu donne
concerne tout homme. Il n'exclut personne. C'est pourquoi cette bonne nouvelle concerne l'humanité. Même si certains ne croient pas encore en Jésus-Christ, ça reste une bonne nouvelle parce que nous espérons qu'un jour, ils vont aussi comprendre, un jour qu'ils vont aussi croire. Nous continuons à espérer. Il y a une troisième messe célébrée le matin, qu'on appelle la messe de l'aurore, ou bien la messe des bergers. Parce que dans cette messe-là, nous nous unissons aux bergers qui ont entendu la bonne nouvelle et qui se sont mis en marche. Ils ont tourné les regards vers Bethléem, vers la crèche. Et tous nous sommes appelés à cela. Veillez en tournant notre regard vers la crèche. Parce que c'est là le salut de l'homme. Parce que c'est là où le cours de l'histoire a changé. Dieu est venu dans le monde. Il est venu habiter parmi nous. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus des fils de la délaissée, de la femme délaissée. Nous sommes des élus, choisis par Dieu, pour devenir des enfants de Dieu et héritiers du royaume des cieux. Il y a une quatrième messe, la messe du jour. Demain, je pense ici, nous allons la célébrer à 10h, parfois à 8h15. La messe du jour où nous méditons ce grand mystère de réincarnation du Verbe de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et tout a été fait par lui. Le Verbe éternel du Père. Il s'est fait homme. Il s'est incarné. Eh bien, ce Verbe éternel, qui est Dieu lui-même, il s'est fait un enfant, un petit enfant, un enfant fragile. Et c'est un signe de son amour infini pour nous. Parce que quand vous aimez quelqu'un, eh bien, vous faites tout pour être à son service. Vous faites tout pour l'aider. Vous faites tout pour le sauver. Et c'est ce que Dieu a fait. Le Verbe éternel du Père qui se fait chair dans un petit enfant fragile qui dépend de ses parents, qui ne peut même pas parler, vous imaginez, qui ne peut pas se mettre debout, mais qui se laisse aller dans les mains d'une vierge qui s'appelle Marie. Et ça, c'est l'amour fou de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. Alors, ce soir, c'est une soirée de joie, comme je le disais. Une soirée de joie pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les pauvres. Une soirée de joie et demain une journée de joie pour tous ceux qui sont opprimés. Nous l'avons entendu dans la première lecture avec le prophète Isaïe. Il a commencé sa prophétie par ces mots, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Vous imaginez tout un peuple qui marche, en marche, un peuple en marche. Même s'il marche, mais il marche dans les ténèbres. Et c'est là le drame. C'est ça le drame de l'humanité. Après que l'humanité est tombée dans la déchéance du péché, on marche, on continue de marcher, mais dans les ténèbres. Les ténèbres du péché, bien sûr. Mais aussi, du temps du prophète Isaïe, c'était les ténèbres aussi de la souffrance. Parce que le peuple souffrait de l'oppression. De l'oppression. On a entendu, on nous a parlé des pieds des soldats. Des pieds des soldats. Vous savez, quand les soldats marchent à un rythme, avec une cadence que vous connaissez, eh bien, on sent. Ça fait trembler la terre. On sent les pas des soldats. On nous a parlé de ces soldats.
C'était des étrangers qui venaient pour attaquer en fait. Mais aussi de tous ces gens-là du pouvoir qui venaient pour ceci ou cela. On nous a parlé de ce fardeau qui pèse sur les gens, sur les épaules du peuple. Un peuple qui était opprimé par un mauvais pouvoir à cette époque. Un peuple qui se demandait, mais qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous allons? Qui va nous sortir de cette situation? Ce sont là des questions que le peuple se posait. Et le prophète Isaïe, quand il arrive, il dénonce tout cela et après, eh bien, il fait cette annonce merveilleuse. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Voilà la bonne nouvelle en fait. Un enfant nous est né. C'est ça la bonne nouvelle du prophète. Et c'est ça la bonne nouvelle en fait de l'ange. Et c'est ce qu'il vient dire aux bergers. Aujourd'hui, je vous apporte une grande nouvelle, une grande joie. Un enfant nous est né. Vous imaginez? Un enfant. Est-ce que c'est un enfant qui va sauver tout un peuple alors qu'il est enfant? Qu'est-ce que peut un enfant en fait? Un enfant, nous le savons, un enfant dépend de ses parents. Il est trop fragile, il doit être même protégé. Mais voilà le paradoxe. Le peuple souffre. La bonne nouvelle, un enfant nous est né. C'est parce que cet enfant n'est pas n'importe qui. C'est parce que cette naissance-là signifie pour le peuple que le Sauveur est arrivé. Il est là, nous sommes sauvés. Il est là, il va grandir, il va agir. Et même dans cette naissance, si nous faisons attention, parce que nous sommes invités à contempler, à essayer de comprendre le mystère qui est caché dans la crèche là-bas. Même si c'est un enfant, vous savez que cet enfant a fait trembler Hérode. Quand les mages sont venus pour dire, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous connaissez la suite. Même si c'est un enfant, cette naissance-là change tout. Cette naissance-là fait la joie et la fierté de ceux qui attendaient le salut. Cet enfant, ce verbe qui se fait chair, même s'il est un enfant, il a évidemment pris cette condition-là, en fait, pour venir sauver, pour venir libérer. Il a pris chair parce que il a voulu passer par le sacrifice de la croix. Parce que c'est ce sacrifice-là, qui nous sauve. C'est ce sacrifice qui nous fait entrer dans une nouvelle alliance. C'est ce sacrifice-là qui nous donne le salut. Et à travers la crèche, on voit déjà, par les signes, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais qu'il est venu pour servir. Un enfant nous est né, cet enfant-là, un enfant. C'est ça la bonne nouvelle. Démuni, fragile. Il est venu nous sauver par amour. Il n'est pas venu avec des armes. Par amour. C'est pourquoi cet enfant qui naît, il est appelé le prince de la paix. Il va amener la paix dans nos cœurs. La paix. Cet enfant-là, il va faire régner la justice. Parce que la justice commence à l'intérieur. Cet enfant-là, il est venu pour révéler et nous enseigner l'amour. L'amour. Parce qu'en contemplant là-bas, eh bien, on va contempler l'amour. L'amour qui se donne. Parce que quand on aime, on est prêt à tout. Pour sauver, pour aider. On se fait serviteur. Pour servir qu'on aime. Cet enfant-là, la naissance, donne toujours de la joie.
Mais cette naissance, comme dit le prophète, comme dit l'ange, ce n'est pas une naissance quelconque. Un enfant nous est né, il est né pour nous. Un fils nous a été donné. Il a été donné à vous. Il a été donné. Il va se donner sur la croix. Ce n'est pas n'importe quelle naissance. Ce n'est pas pour le plaisir de ses parents ou de ses amis ou pour les voisins. Non, non, non. Il nous est né. Il est né pour nous. Il est né pour nous. Il est né pour toi. En fait, il vient à toi. Il vient à toi. Il vient pour toi. C'est pourquoi, quand nous contemplons la crèche, nous devons dépasser cette crèche-là pour construire notre propre crèche, non pas seulement dans nos maisons, construire notre propre crèche dans nos âmes. Un enfant nous est né, il nous a été donné. Il est né pour toi. Un enfant est né pour toi. Voilà la bonne nouvelle. Il est né pour toi. Ça te concerne. Nous sommes appelés à l'accueillir dans nos âmes. Il faut qu'il naisse dans nos âmes et nous faire grandir dans l'amour, dans la justice, dans la paix. Dans la paix. C'est là la bonne nouvelle. Le prince de la paix. Le prince de la paix. Il vient nous libérer de tout ce qui nous écrase, à commencer par le péché. Alors, comme dirait l'autre, festoyons, dansons, car les anges dansent, chantent. Entrons dans cette joie et par après, comme les bergers, nous irons pour continuer à proclamer, à faire d'autres annonciations. D'autres annonciations. L'ange a fait l'annonciation à Marie, il a fait l'annonciation à Joseph. Aujourd'hui, il fait l'annonciation aux bergers, à toutes ces personnes, pauvres et simples, toutes personnes, à notre tour, d'aller faire des annonciations. Un enfant nous est né, un enfant est là, le Fils de Dieu est là pour nous. Rendons grâce à Dieu. Amen.